Mbabarira ndamusaza. Byatewe n'ishavu ariko ndasabye umbabarire. Bella, tugende. Prince. Makuru ya. Shandaho kabisa. Bisi myinshi. Shandaho kabisa. Urazi ko uri umugenzi wa mbere ngaha muri iki gisagara. Kubanza hano ariwe twihurije cyane. Navyo ari byiza kabisa. Patrick. Shawe nawe wachizana no muchungu mwana no kwibuka umugenzi ngacu twirobe. None urabona inonda yatitaye. Makuru y'imisi. Makuru ni meza nkuko ubibona. Ndibasa. Urabona umeze neza. Amafaranga ari meza arayoje. Ni Imana gusa. Bana Patrick atari basigaye afise n'akayobe gashaho. None aguma givyamu. Ushaka yica mugona aho. Ndayo yaramugoye. Numva ngubano hano hari kabisa. Karibu bisanzwe ndibaza urabona ko nino pembeni yawe hari n'ikibanza cyose. Ushaka ndahakwibwe hose. Kiza niko gusasanza uko meze neza. Ivyo bintu binyoye bwa mbere na mbere. Mama kuba twese dukomeye n'ugushima Imana. Ariko rero reka tuvuge bino bintu kandi tunezerewe cyane ducangamutse na Patrick ashaka navyumve nta kibazo. Seni baza katangorane ne turi cuti. Mwese muri cuti magara na Patrick wenda turamana misi yose. Apa sino kumenya niko biri turamana misi yose. Ivyo kabisa. Okay, kubw'ivyo Prince hari ikintu nshaka kukubaza nico cyatumye ndanagutumira kuri uyu munsi turi kumwe hano. Nta kibazo kabisa naje. Get ready. Ready? Angorane ni. Ndabona macandotse mu maso ariko biracenda gukundi. Nibarize gato rero Prince. Ikibazo Penda gusaba untegeyo kuko ibintu ngiye kukubaza birakomeye cyane kandi Yesu nakunda kuvuga amajambo menshi no kubona ncangamuzi ariko baye ngombwa ko ndabivuga nyaraguritse canke ncangamuzi kugira nawe ubone ko biri seri. Angorane ni mu kabisa. Patrick reka gutwenga. Eva uramukunda? Amaifa. Eva sindamukunda. Gusa nyene ni inshuti twakuranye kuva mu bwana. Ntabwo byo babiri ku rugero we wibaza. Yemwe kubera kumbajije. Ariko Yesu numva nyene mbonye na communication cyangwa imigenderanire mugiranira sinaza ko mutuba mukundana. Eva ni umucuti wa hafi kuva kera gose tukira abana gushika n'uyu munsi. Gusa hari impamvu tunyumbazo. Igituma rero Prince ndakubajije uko nuko narishatse ibintu ngira ndakubwire nashaka ko ziduterana. Byadurutse kuri wewe na Eva. Ibintu byo ngira ndakubaze hano ariko kumbwiye uko reka ndaguhishuye. Eva ndamukunda kandi cyane ku rugero rwo hejuru. N'undi mukobwa
mbona yazomviramwo umufasha ibihe vyose. Nina mpamvu narishimye kumanza kubigutanguza ndakubaza kurya kugira narakumenyeshe bino bintu ariko manje kumenya ku ruhande rwawe ukuri naive. Ndamukunda kandi cyane kandi nifuza ko mbera umufasha. So ihari niko gusa nibaza ko Eva atahava binyemerera. Byarananiye kubimubwira. Ama Eva. Je nibaza ko kuba ukunda Eva. Nangora nimwe kuko je nakibazo binteye kuko Eva nakubwiye ko sindamukunda n'ubucuti gusa hama kubimubwira nanje basikura umuntu gusa. Mushikira umuntu ukunda wamaze kwiyumvamo ukamubwira ko umukunda. Mbere ni byananawe kumva ko utomushikira neza ubimubwira. Uzobintume nake nakimwe. Eva ikintu cyose ndamubwiye biza kucumva. Uzobime nangora nshinse mubwira. Mugabo rero misiya. Wewe uzomutumo akuvugire yuko ukunda umuntu. Oya nta kibazo turi inshuti je naye use ubucuti busanzwe kuva kera gufina n'ibintu. Yego ivyo ushobora kuvyumva ariko kumubwira ko Iva mukunda ni bisanzwe. Reka nabakiriye mu byo muka muvuga. Reka nza kwishikire ntacyo muko warumuvuze. Ni umvana. Sakara umuntu w'umugabo ntabwo nzina kuvugira. Ibyo ni ibintu byiza. Yego. Je nibaza ko atakibazo. Ninananirwa nzo kubwira nawe nshikire yo mvugire ngira. Reka none nibaza ko utazonanirwa. Nango shara nawe pe. Kubintu ngiye. Yawa. Ndumva. Nuzuye. Nuzuye pe. Kuvyo nari niteze. Uza kumbwira siko ndabishaka. Nafse umuti. Ari? Sala. Yo. Naje. Oya wamaze kumera. Oya naje. Você se lembra muito de net? Oya naje. That's cheers. Oui. Merci. Oh my God. Neva kundaba cyane. Nashashe. Nina ndabishikike ariko kura mushitsi nyene ibintu bisanzwe. Gusa warengetse. Ashobora mushitsi mugabo. Oya gusa n'umushitsi bamuraba nkuko yareka akora. Ahubwo mugaritse. Nese kumwereka kumwe kwaje umwishimiye. Ariko no. Aho bose ntibari nyishimiye afete. Oya akantu kamwe. We. Ntabwo bitangaje kuba kuraba bashobora kuba kwishimiye ko ari inshuti. Nk'ibintu bisanzwe no kuraba umuntu si ibintu bisanzwe. Sefidiye ko mugi mutari inshuti. Twese rega umwanya w'umuntu aba ari umwanya wiwe. We yarafise umwanya wo kuraba kandi umwanya w'ibindi bintu. Ndacinjijemwo. Koje ntamuravye nkuko nawe akabutamurabye nkakujya. Ariko pati yindi siguro. Nuhisha. Ariko nta mwanya wo kubihagarara. Ivyo ni ibintu by'uhagarara. Okay. Reka tumvize Iva. Patrick shaka kubigira intambara. Ariko tegera ivyo Prince avuze. Intambara zimeye Prince bugiye yavuze neza. Patrick nawe ashaka kuzana ibintu by'intambara ngaha. Tege. Izindi nkuru basi bikasende basi. Oya izindi nkuru tuzivuze. Cyane bikicu kibahise. Siyo. Urazi. Okay. Ahubwo rero muze mu nkovu mwebwe. Mwebwe imbere muze mu nkovu wewe. Washaka gufata wewe umuntu wowe kuva tukitambuka ijido hasi. Ariko we nta kintu wabonye. Narabibonye, byo sinabibonye. Guca ku muntu. Manza makanya gato. Uri ukijambo wambwiye. Naragututse. Sitwe ndabizi naragututse. Mbwira ijambo rero wantutse. Kushandi majambo yo. Nakubwiye ati. Ndabyibuka. Ndakwibutsa namubwiye ati. Aheruka umva. Umengo ni yoga ariko koga kivuka. No yirakivuka umengo ni bamwogetse. No. Oya no gusa umva. Basi yari shavu. Basi yari shavu vraiment. Hari impamvu byari bivuye kugira ngo Ibaze kubona umuntu arengana ukacufata ukamushira mu rujya mu canga hasi vre. Oya rege ibyo bintu wabikoze vraiment ushamaye. Man ndakubwiye ikintu kimwe. Guca ku muntu biramaho man. None ngo ndafata nje ndajukwe. Ndamutsitayeko. Ucufata ukamuka cutuna hasi. Yari yasarje. Reka na telefone yarayimenye. Yimeneka twari kuyigwa ariko ko yasarje. Ariko turese ibyo mwe muri uko muravuga. Kumunaga nivyo je naramuneze. Sivyo? Urabe ikintu yarakoze. We nimba yishinza gusamarara wenda sinzi ikintu yarakoze gusa nabonye umengo
agena nko wataye umutwe Patrick narayibonye atabirebire rero uravuga oya n'ibindi utabonye uri ku munsi sinze ko none nabikubwiye nabwiye shanga ati urampabera tujane hariya kumuraba wewe uya twarashitse warugiye kuraba Eva cyangwa urugiye kuraba bose none hari umwe none no kugira waruzi yuko dusega turi kumwe twese ko warugiye kuba prince wazi kunasanga ariko nyene ahantu usanzwe uzi hari abantu nyene barenga umwe ntubugiye kuraba umuntu umwe na sawa rero gatonya Iva bijya byabaye naragusigurira munsi ryarishavu rya cagi aravuga ati mutahura ariko siko byashe bibira nyageza habaye namukubise kofe we reka rutubi nishika gusa nawudeye kofe Patrick nanukunda mutse yateye rero usikino kiryoshe murabizi kintu kiryoshe murabizi yarateye inkuru basi jewe bone ujya munsi uko prince yaciye amfata hagiye hari gutoka intambara none wewe ko wampinda basi wanshobora wewe urumva neza yuko burya wewe wanshobora none wowe nkanga ko wampinze tuvugana ukuri nawe ko wona naryo rya mbere mbonye umuntu w'umukobwa yitenze agitonze umuhungu bigange ngo gange risigura iki man ndakubwira ikintu kimwe kuko bitubona rero sangura igange ni technique man ndakubwiza ukuri urafise technique oya adaye tubireke ariko ndarengana nyinshi kubaramutsa kumwabaca gusa ibintu cyiza wakoze kandi urafite ideni ariko na wanyemereye mva utaravuga iby'amadeni by'amafaranga uwo yabanze umbwira impamvu hise wihuta butara erega nunda ko ndarengana na prince yaje imbere yawe none deja uwo yasi none wewe kuko wewe tamwe ibintu ndogo sinzi umutubi mwisi ukajita mwiyindi none wewe bize gute yakose mu maso bandanya rero nyibutse nariko ndarengana basi bari bano yamvuga ati sinorengana imbere y'abajama deja reka ndakuba hari nagize chance ndabaronka cyangwa kije tubabatetse gato nyene ariko undi munsi tuzoyagabira ushije hanga sivyo tufite umwanya twese ntako ndibona soko none gusa mugano kwa nisho ideni ryanje okay rero Eva ideni ryawe nivuga cyane kandi nizere ko iyo fana nyene uzoyakira uko izoba iri kose ni surprise si ibintu byo kuvuga barumva ni surprise okay ambwiye gonzo ironka vuba cyane nyambwiye day nyambwiye nitariki sawa afite ni surprise umwese n'umunsi nzabona ngwamo sivyo bintu avuze ati ngo azobona umugwamo ndamugwamo azobona ngwamo sawa niko kabi nzobigerageza okay rero ndabwira urugendo rwiza urupate bade domanyoke mbise reka bigaruka mubigeza ko wari bade domanyoke ngaho usanga ako kantu yari yagiye agateguye nari kugenda atabivuze mu mutwe byari biriyo bade domais basi yene Patrick Pajos Otil Patrick Pate manioki urazi genda Eva ngo yambo munzo ashaka kwa muherereze abaherereze je wa gatatu ese ndumuherereze nivyo wa gatatu oya ndo wa gatatu kwa kera niko yari barabaza kijya kigabo oya genda no aputane mu by'ibintu bye oya ndagwitsa imana ugiye bari fisikuntu bikoretse umutwaro kuramuvuga akiyagira iki ni ikimenyetso cyo gusobanura wakoshereje yakubwiye ko mufitiye ideni kijya deni nibyo bari guprofitiramo wagucuza n'amajambo ngo ngwiyo haje wari uvuga ati mbo ahubwo rero dupangaho zo guhereza yambwiye ko nzobikora fana hajya re nawe yagizene yikwegeye kandi najya niho bizoca bigenderana neza uri mbakata abahungu bataka gutongoza abandi katazobivuga yaje bijya nibindaba mani wewe ni nawe urashaka kushanga karamaze kubicuti bijya naki wewe rero wewe kubwibyo icyaca zunda mani je nasoni imwe nangora nimwe nifitiye kimwe gusa nuko mu gira ubugenzi bwiza ibintu bikamera fresh ama prince
reka ngushimire kuba witavye ubutumire cyangwa ubutumwa yari narungikanye abarati murambwirira Prince kaba waje ndabigushimiye kandi urakoze cyane no ku kiyago cyiza tugira nti nizere ko bizogenda neza kandi nawe tukibonana. Cyiza cyane nanjye ndabyishimiye kuba akanya amaze ngaha twari ko dutera inkuru turyohewe yatwamaze kuba n'inshuti zikomeye gushaka hano kanya nibaze ko n'ibiri imbere n'ibintu bimeze neza ibyo rero na mwanya munini umva no basigaje ngari kangende gusubira ikindi gihe nibaze ko tuzoguma turi kumwe hafi na hafi. Ariko rero ugende ndakubwira akantu kamwe ndabona uyu mutipe amazi yinasigaye amunanira sana amazi yo ngasi amunanira ategerezwa kumenyera rega arana nabonye ibi yabomba ryo hirya yari ku mashuri naka gripe kamufasha kubera amazi uzobimenyera nake Grammes. Ariko rero Prince ndagutume komeze kunsatirira nyene umwerekanye nta kibazo akubwenge sindaguherekeje Petia. Umusore ko wapendeje n'ibiki gantozo ugiye yafashe yahe cyane Imana ishimwe kuba ndagusanze ngaha cyane rero ho rero waze ko nagiye heje nayo niteramiye ngaha nyene nzi ko ukunda kugenda ukagaruka amashanga urazi ko maze iminsi ngaha kandi urazi neza ko inshuti ya Eva musigaye muri inshuti turi inshuti kubw'ivyo Eva se ni inshuti gusa isanzwe kandi kubwire nabikumenyesha ashampayo makuru numviretse si inshuti isanzwe ahubwo naramukunze yego naramukunze anzore ndakubwiye asha nakujisha bikako ntwenda arindira n'ibindi rumva imbere naramukunze ariko ari bitagenda neza gute byarananiye kumubwira ko ndamukunda no mu byatumye ntebino cyo kirimo byarakunaniye kumubwira ko ndamukunda kubera uramutinya hewe ndenda kubaza uramukunda byase kubivuga mbe nk'ubu wasanga hariho ubundi na wamukunda akaca gutanga kurivuga byoca bigenda gute wacu utahira gufatira umuyaga abandi ciciyumviro ntakiraza mu mutima ewe mana yani nyaruka ahubwo nyaruka nyamba ahubwo byanakunaniye kubimubarira umbwire ndamutume ko basi ntume ntanguza ikiyago c'urukundo mwicaranye ngaha iyo niyo manuro umpaye yewe nyaruka nturara utarivuze sare kangende genda sinshaka kuteba ngaha nyaruka genda ubimubarire genda ugerageza amahirwe yo aho bo gutanga ahubwo ugenda amaguru adakora hasi ewe mana ya ni hatari yifata nk'abahungu ba kera n'abahungu ba kera nibo batinya kubwira umukobwa ko bamukunda